Theo kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Yaramwije mwese muriko muratwumviriza ndabakaze kurana makuru yo muri nojoro mukaba yashikizwa na Virginie Rupia fatikanje na Karoli Bigimana mu hinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana hari kumwe n'intumwa z'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere bade mu funyafunyo baragendeye kuri wa kane inyubakwa ziherutse gusubirwamwo zizokorerwamwo n'ikigo kijejwe kwigisha ivyo gufungura neza muraza kuvyumva murano makuru. Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza cumwe 2023 kuri wa gatanu niho casozegwa mu gihugu cose muri rusange kikaba cagenze neza naho ku munsi wa nyuma w'ico kibazo hari bagiye baraboneka ko bagize ubusumwa muri ico kibazo tuza kubabwira mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Gitega c'ibitoki nabanza ingene bagisozereye. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere burabeshuza inkuru zaciye ku mbuga ngurukanabumenyi ko ariho abarundikazi bagiye gukora mu gihugu ca Arabia Saoudite boba barirukanwe kubera babuze akazi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Niyubahwe Sonia Ines yabishikije mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu yahaye ibimenyesha makuru aya n'ayandi ni mukanya. Dase kwifuriza ijoro ryiza kaze kandi kurano makuru. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana ari kumwe n'intumwa z'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere bade mu mfunyafunyo yagendeye kuri wa kane inyubakwa ziherutse gusubirwamwo zizokorerwamwo n'ikigo kijejwe kwigisha ivyo gufungura neza. Umushikiranganji François Habyarimana avuga ko yasanze ibikorwa biriko bigenda neza akaba rero yaboneho n'akaryo ko gusaba wajarongoye izo ntimwa Chantal Modeste Manurt ko bobandanya bafata mu mugongo kugira ngo iyo banki ya Afrika ibandanye rero ishigikira ibikorwa vya kaminuza y'u Burundi. Kubera rero iyo banki ifasha kaminuza y'u Burundi mu gutunganya igisata cigisha ivyo gufungura neza. Muri iyo mfashanyo rero baduha harimwo ugusubiramwo inyubakwa bakoresha mu kwigisha, arico gituma bari bishikenga kugira ngo barabe ivyo bikorwa vyo gusubiramwo inyubakwa aho bigeze, kandi bashimye cyane yuko ibikorwa biriko biragenda neza. Projet iracasigaje umwaka urenga gato, ari naco gituma ibikorwa bizobandanya biciye muri iyo projet. Hanyuma twabasavye yuko bobandanye badufata mu mugongo kugira ngo iyo projet iheze hasubire kuboneka ikindi gice cobandanya kidufasha kugira ngo ico gisata co kwigisha ibijanye no gufungura neza kibandanye gitera imbere mu gihugu cyacu. Nkuko mubizi mu gisata c'indero tujejwe kwigisha, arico gituma twebwe ubwa mbere kugira ngo duteze imbere ico gisata tubwiza kwigisha abahinga bazokwigisha abandi, eka mbere bazokora no mu bisata bijejwe gufungura neza, hanyuma bigaca bituma n'ico gisata gishobora gutera imbere. Twebwe rero mu bijanye n'ibikorwa dusanze turangura, twebwe ico dukora no kwigisha abahinga bo muri ico gisata kijanye n'ivyo gufungura neza. Nayo mpuzabikorwa muri ico kigo Merase Ntunzwe n'Imana avuga ko naho mu Burundi ibikorwa byatanguye bitevye intambwe ico kigo kigeze ko irashimishije. Merase Ntunzwe n'Imana avuga kandi ko uyo mugambi wo kwigisha abahinga mu byo gufungura ofisi ingorane zifatiye ku bukene bw'abigisha hamwe n'ubundi buryo. Merase Ntunzwe n'Imana muri iki gisata cyo gufungura neza bitegura abahinga bamwe bageze ku rwego rwa master na doctora, na cyane kandi abaronsa ibikoresho bakorera ko kugira ngo bakore ubuhinga bwabo bafise ibikoresho. Twaratevye gato ko twatanguye muri 2019, ariko aho tugeze birashimishije kuko turavye ku rugero n'abandi bageze ko tugeze ku rugero rumwe, uko twebwe turafise ibi twovuga ko abanyeshuri bari muri master bagera ku 131 n'abanyeshuri bajya twita mu gwicaro rwa doctora bagera ku 9. Rero twovuga ko turavye ku myaka twatanguriye ko
birashimishije tukatwifuza ko bizobandanya bigenda neza. Intambamye ntizoburana cyane ko igisata kiba ari gishasha nk'ubu byerekeye ibikoresho byaje muri laboratoire ntiturabironka kandi bategeza kuba byatanguranye n'abanyeshuri. Abarimu ntitubafise ku rugero rukwiye kuko usanga tubasangira n'ibindi bisata byinshi ko usanga bakenye. Kuvuga ko n'uburyo butandukanye uko twabwifuza siko bwabonetse ko centre twayifuza siko yabonetse, ariko turizeye ko mu gice kizokurikira tuzoshobora kuyagura tukayikora nkuko twayifuza. Ariko kubera ko twatangiye dutevye ibahasha yo mu karere ntitwashoboye kuyironka, twaronse icyo twokwita ibahasha y'igihugu mu madolari nk'imiliyoni 8.5. Umugambi ni wa leta, nico gituma ahanini uyu mugambi leta yawufashe mu minwe. Kubabizi ko no muri ya mahera leta itekanya ku mwaka iyi projet barayihaye icyo twokwita ligne budgetaire. Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza c'umwaka wa 2023 kuri wa gatanu casozegwa mu gihugu cose. Muri rusangi kaba cagenze neza, naho ku munsi kuri uno munsi wa nyuma harahagiye haribonekeza ubusuma. Aha mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye nko kuri lycée municipale Rohero, kuri seminari ntoya ya Kanyosha no kuri lycée municipale ya Kanyosha, abari bahagariye ibyo bibanza byakoremwo ico kibazo bakaba bamenyesheje ko muri rusangi ko bashimishwa n'ingene ico kibazo cangiragenze. Ino nkuru tubaze Nkeshimana Gerard imenyeza kuri radio Nderagakura. Ibibazo twagendeye hano mu gisagara ca Bujumbura twasanze muri rusange cagenze neza. Sezibera Benjamin agihagarariye kuri lycée municipale Rohero atumenyesheje ko vyagenze neza. Abanyeshuri bahakoreye bashika 388 na 22 basubiyemwo. Kuri lycée municipale Kanyosha Eric Yarankunze agihagarariye yatubwiye ko wese ko uno munsi batanguye saa 3 kubera habaye gusigurira abanyeshuri ukuntu bahitamwo ibisata bazokurikira muri kaminuza. Ahandi byagenze neza. Mu gihe ku seminari ntoya ya Kanyosha ugihagarariye Ngendakumana Anita yatumenyesheje ko atangwana zibonekeje. Aho nyene kuri seminari ntoya abanyeshuri mu gisata c'ubuhinga bakaba batumenyesheje ko ikibazo babona ko cari coroshe. Nayo mu ntara ya Bubanza ico kibazo cakozwe n'abanyeshuri bangana 1783 harimwo abagisubiramwo 18, hakaba rero hasivye abanyeshuri 4. Ico kibazo kikaba rero cagenze neza. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Nusiyatse Ndikumana. Kuri uno musi ugira kane ari nawo wa nyuma mu ntara ya Bubanza, ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza cakoze mu bibanza bitandukanye uko ari 5, kikaba catanguye isaha 1:30. Nkuko twabimenyeshejwe n'uhagarara ico kibazo mu ntara, akongera akaba ari nawe agihagarariye kibanza kiri kuri lycée Bubanza, Nijimbere Bernadette. Ku bitigiri by'abanyeshuri bari bitezwe 1774, abitavye bangana 1783, harimwo abasubiramo ico kibazo 18 bita autodidacte muri Gifaransa. Aba nabo bakaba baronkejwe inomero itangwa n'igiharuro 3. Abanyeshuri basivye nabo ni 4. Umwe akaba atarazwe kw'ishure, uwundi akaba yarasanzwe agwaye kubera agidisanganya, uwundi akaba yarasanzwe yarahevye ishure, uwundi nawe akaba yafashwe yivye ikibazo acarirukanwa. Abagendana ubumuga bakoreye ikibazo muri ntara ya Bubanza bose hamwe ni 2. Umwe akaba agendana ubumuga bwo kutabona, uwundi nawe akaba agenda aracumbagira. Abacungereye ikibazo bose hamwe ni 89. Bernadette Nijimbere arashima uko ico kibazo cagenze kuko abanyeshure bari mu mwambaro ubaranga bimosheje n'imishatsi hamwe n'abacungera ico kibazo bose hamwe batonda ku gihe bagakora batekanye kandi bakaguma ku gikorwa. Mwomenya ko imbere yuko abanyeshure bakora ibibazo bitegekanijwe no munsi bahereye ku gikorwa cyo gutora ibisata bazokurikirana muri kaminuza. Ibubanza Anonsiyata Ndikumana ku bwa radio Nderagakura. Anonsiyata Ndikumana, reka tugukenguruke cyane ku bikorwa wakoreye mu ntara ya Bubanza. Mu ntara y'Ibitoki naho twatumye mugenzi wacu Kazosi Marie Jose, akaba rero havugwa inkuru y'abana 5 bafashwe bivye ivyo bibazo mu kwerekana, bakaba rero baciye bamenyeshwa ko ivyo bibazo bibaye impagusa. Marie Jose Kazosi. Kuri uno munsi ugira kane ari nawo wa nyuma ikibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri ya kaminuza gikorwa mu ntara ya Cibitoki muri rusangi ku masantre lycée Cibitoki ya mbere na lycée Butara kiba catanguye igihe cy'isaha 2. Kuri lycée Cibitoki ya kabiri naho batanguye igihe cy'isaha 1:40. Aho hose batumenyesha ko igitigiri c'abanyeshuri bariko barakora kikiri ca kindi nyene kuva batangura kuko atanumwe arasiba.
ariko kuri lycée Butara Irere Baransharitse ahagarariye ivyo bikorwa aho kuri iyo centre atumenyesha ko hariho impapuro zibiri ziguma zibura ariko baguma baca bazifotoza aho nyene kuri lycée. Tubamenyesha ko umwanya wagenewe ibibazo vya mbere vy'uno munsi uri mu kurangira haciye hibonekeza ubusuma bw'ibibazo kuri lycée Cibitoki ya mbere aho abanyeshuri babiri umwigeme n'umusore bo kuri lycée communale Karurama mu gisata ca economique bafatwa bariko barahana impapuro za brouillon ziri ku nyishu y'ibibazo aho hari mu kibazo ca maths statistique. Muri uwo mwanya nyene kuri lycée Cibitoki ya kabiri naho nyene abanyeshuri batatu abasore babiri n'umwigeme umwe bo kuri lycée communale Buganda mu gisata ca biologie chimie et sciences de la terre BCST bafatanywe itonga bariko barahana impapuro za brouillon ziri ku nyishu z'ibibazo bariko barakora ikibazo kaba cari ica biologie. Muri uwo mwanya nyene amategeko yaciye akurikizwa baca barahagarikwa kubandanya gukora ibibazo vyari bisigaye. Mu Cibitoke Marie Jose Kazosi ku bwa radio Nderagakura. Marie Jose Kazosi turagukengurukiye mu ntaya Gitega ngo hari umunyeshure wo kuri ETSA yafashwe afise urupapuro ariko arabira ko ni mugihe kuri uyu wa kane hari uwundi yiga ku ishuri rya Eto nawe nyene yafatanywe itonga mu kibazo ca entrepreneuria. Gabriel Gindavyi niwe twatumye mu ntara ya Gitega. Ibibanza byose biriko bikorerwamo ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza nabajeje gucungera ico kibazo babanje kubwira abanyeshuri bijanye n'ukuntu botora ibisata bazokwigamwo muri kaminuza y'u Burundi no kwishure kaminuza nderabigisha Ines hama ivyo batuye baca bavyandika ku rupapuro rw'inyishu mu kibanza cabigenewe mu kibazo ca mbere. Ahashire ico kibazo ca leta cagenze neza kiretse ko ku kibanza ca ETSA kuri wa gatanu mu bibazo vya mbere hafashwe umunyeshuri ku kwishuri rya ETSA nyene yarafise urupapuro rujanye ikibazo bariko barakora cha peinture et décoration aho ni mu gihe kuri ico kibanza nyene ku gice c'ishure shingiro rya Sainte Thérèse hari hafashwe wo kuri Eto yari afise imbago ijanye n'icigwa ca electromécanique. Nkuko amategeko abivuga ivyo bakoze n'ivyari bisigaye gukorwa vyaciye biba imfa gusa baronka ubusa baca barirukanwa. Igitega Gabriel Bigirindavyi ku bwa radio Nderagakura. Isaha imwe y'ijoro irenze ubuta 43 hano muri studio turandanya n'amakuru twabateguriye ibice vya baba 95 kwijana by'inoti zazitezwe gusubizwa mu mabanki yarasubijwe inyuma yaho hahinduriwe inoti y'ibihumbi 5 n'inoti y'ibihumbi 10 byo kaba byavuzwe n'umuvugizi w'ibanki nkuru y'igihugu Berarume Bacinoni mu kiganiro n'abavugizi b'inzego cabereye mu ntara ya Muramvya kuri uyu wa kane. Berarume Bacinoni hagahanura rero abene gihugu kutibika ko amafaranga menshi ngo kuko bishobora rero guhungabanya umutekano wabo n'uw'igihugu muri rusange. Ku mafaranga yari yitezwe ibiharuro mfata kibanza dufise gushika uno munsi birerekana yuko ibice 95% kwijana by'amafaranga yari yitezwe ko agaruka mu gisata c'amabanki yarasubije kugira ngo ahindurwe. Aho rero umuntu yoca kingurukira abantu bose babifashijemo cyane cyane abajejwe intwaro aho bafashije ibanki ya Republika y'u Burundi biboneka cyane kugira ngo ayo mafaranga ashobore gusubizwa. Ariko ibiharuro ntabanduka uko mubizi birinda kuzoharurwa byose neza cyane kuko barinda guharura inoti imwe muzasubijwe ivyo bizoheza bimenyeshwe. Mbega inyungu yabaye iyihe? Inyungu ya mbere novuga ko yabaye yuko icyatumye inoti zihindurwa nukubera yuko hariho ibikorwa by'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana byariko birahungabana kubera yuko igice kinini c'inoti z'ibihumbi 5 n'inoti z'ibihumbi 10 zitagaragara mu bubiko bw'ayo mabanki ari nayo ajejwe no gutanga novuga ayo mafaranga. Ivyo bikorwa rero bihungabanye abari ikibazo gikomeye mu gihugu. Ubu rero izo noti zirahari. Hanyuma iyindi nyungu nuko burya inoti zisohogwa ntizikorwa ni banki ya Republika y'u Burundi, zikorerwa mu mahanga. Kugira ngo zikorwe rero harinda gusohoka ya mafaranga mva makungu, ayo nayo iyo inoti igumye ikora umwanya muremure biba ari vyiza cyane kuko izogera gusaza imaze igihe kinini iriko irakora. Inoti niyo gukoresha guhanahana mu kuriha ibintu izimiye ikajanwa mu kinywabi aho igihugu kiba kiriko kirahomba, aho twese tuba turiko turahomba, aho banki ya Republika y'u Burundi
iba iriko irahomba. Byiza rero nuko abantu badishira mu mabanki bakareka kwibika ko amafaranga menshi cyane na cyane ko bigira inkuriki itandukanye kuri bo canke no ku gihugu. Ubushanganji bw'imigendanire Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere urabeshuza inkuru zaciye ku mbuga ngurukanabumenyi ko ariho abarundikazi bagiye gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite boba barirukamwe kubera babuze akazi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Niyubahwe Sonia Ines akabishikije mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu yahaye abamenyesha makuru. Sonia Ines Niyubahwe agasaba rero abo barundikazi kutidoga, abasaba kandi no kugira inyifato nziza. Aha mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere twagira tubeshuze inkuru ziriko ziraca ku mbuga ngurukana buhinga zivuga yuko hari abarundi kazi bagiye gukora mu gihugu ca Arabia Saudite bamaze gutahukanwa mu Burundi bagaruka kubera babuze akazi canke umukoresha bakira. Ico twagira tumenyesha batwumvize rero nuko gushika isaha uyu munsi n'uyu munota itariki 14 z'ukwezi kw'indwi 2023 twamenyesha ko abarundi kazi babandanya barungika mu bihugu vya Arabia Saudite kuja kurondera akazi nkuko dufitanye amasezerano n'ico gihugu. Haramaze kugenda abashika ku 800 kuri iyi saha tuvugana canke barenga gatoyi. Muri abo rero bamaze kugenda abatari bake bashitse baronka akazi mu mihana barashoboze kuronka imihana bakoreramwo. Ariko nkuko mubizi kugira barungikwe hari ishirahamwe ryo ngaha mu Burundi rijejwe abakozi riheze rikabarungika irindi shirahamwe rijejwe abakozi hariya mu gihugu ca Arabia Saudite naryo rikaba ryo riheze rigakora ibikorwa byo kubashira mu mihana bakoreramwo ico no kwita affectation dans les ménages mu rurimi rw'igifaransa. Muri abo rero bamaze kugenda bashika 800 hariho abashikijana batararonka imihana bakoreramwo. Abo nabo rero nkuko amasezerano abivuga ishirahamwe ryabakiye n'iryo riheze rikabafata mu minwe rikarindira ko ribaronkera amihana bakoreramwo ribafecta mu mihana bakoreramwo. Abo rero bashikijana bari mu mici ibiri hari 60 no hari 40 ko ntiboshobora kuronka aho kwigwa bose ryaciye rirabafata mu minwe kandi no bamenyesha ko abo barundi kazijana bari mu bandi bakozi bashika 1000. Iryo shirahamwe ryafashe mu minwe riko raronderera aho ribashira mu mihana bavuye mu bihugu vya Bangladesh, Philippines, Indonesia, Kenya, Uganda nabo nyene bakirindiriye ko baronswa akazi. Aba mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri Arabia Saudite barashoboye kwishikira ejo itariki 13 z'ukwindwi 2023 ku rubuga kugira ngo bashobore kuvugana nabo muri iryo shirahamwe rije kubakira bongira bavugana n'abarundi kazi babiko atabibazo biriyo basanze mu by'ukuri nta bibazo uvuga ati umutsi wishibere bibafise. Ico rero twosaba abarundi kazi bari hariya ntibabandanye bidoga canke ngo bagire inyifato itari nziza yotuma n'abakoresha canke n'ababatumye ko barambirwa bigatuma banka abarundi. Abamenyesha makuru ngo bokoresha imvugo iremesha ngo ko niho bubaka ikibano ciza bikaba byavuzwe kuri uyu wa kane n'umuhinga mu nyifato Adolphe Sururu mu cigwa yatanze hari igitega mu nyigisho zigenewe abamenyesha makuru zatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Adolphe Sururu agahanura rero abamenyesha makuru gukorana umwete no gutegura neza ivyo bashikiriza abandi. Ndazi muri rusange abamenyesha makuru mu bamwarana binonosoye ariko kuri ibi bishasha tuvuga bijanye sinabishasha biramaze igihe ibi bijanye n'imvugo iremesha umumenyesha makuru yo kwibaza ibibazo bitatu cane avuga ati mbega mu kumenyesha makuru mba nifuza iki nshaka kubaka ikibano ciza nshaka kubaka uwo tuganira kandi nshaka kubaka n'abanyagihugu baba bariko barumviriza ibiganiro vyanje uvuze rero utego cyane ibyo nivyo nshaka ucukoresha imvugo idakomeretsa imvugo yubaka imvugo iremesha ariyo mu gifaransa bise communication non violente no hanura yuko umumenyesha makuru yo kwirinda imvugo abona yuko yoturira yosambura yodurumbanya abantu mu mitima igahungabanya amahoro mu kibano mu gukwiza ibinyoma canke urwanko canke ibintu bifise intumbero y'ubugizi bwa nabi akama yisunga amahoro mu mutima iwe amahoro mu mutima w'abayumviriza amahoro no mu kibano no mu gihugu mwe naho yoba ari umumenyesha makuru dushimagiza kandi tukamushira imbere. Ni kuri nkuru tuzozana n'amakuru twe twabateguriye reka ndabashimire cyane mwe mwakurikiye kuva agitangura nkengurukire kandi na Karoli Bigirimana afashije mu buhinga bw'ivyuma hano muko mwashikijwe na Virginie Upia nkayifuriza ijoro ryiza murara hajyana.